Environmental Protectors Group ni ihinguriro ryaje ari inyishu kubifuza kugura ibitekerezo bibora kandi bitonona isi, emballage biodegradable mu rurimi rw'igifaransa. Muri Environmental Protectors Group bakaba bahingura ibitekerezo bitandukanye bivanye n'ivyo abaguzi bipfuza. Twatanguye mu kwezi kwa12 twaba dufise imashini zigera ku 10. Imashini imwe irashobora gukora gushika ku toni 10 ku munsi. Murumva ko dushobora gufasha cyane mu gihugu cose. Turashobora gukora utudutoyi tujamwo inusu y'ikiro, turafise udukora ikiro gushika ku biro majana imifuko y'ibiro majana 2. Urumva duhera ku nusu y'ikiro tuduga gushika ku biro majana ku mifuko y'ibiro majana 2. None nibandi bagiye kwiruhutsa kubw'ivyo bikoresho bibora bikorerwa muri Environmental Protectors Group. Abo twitura muri iki gihe mbona bafise ikibazo kinini cyane na amaburangeri, amabutike, amalimentation, amafarumasi n'abandi bose badandaza mu isoko bahora bakoresha amasashe. Abantu canke amashirahamwe bifuza gukoresha ibitekerezo bibora vyanditse ko amazina yabo nabo nyene Environmental Protectors Group ntiyabibagiye. Turafise imashini yandika ari byo bita gupersonaliza mu gifaransa. Donc umuntu wese yifuza turamwandikira ko izina rya entreprise yiwe na adresse yiwe uko avyifuza. Imashini zihingura ivyo bitekerezo bibora muri Environmental Protectors Group zirakwiye kandi zitanga umwimbu uhagije mu mwanya mutoyi. Abo bose bari bafise ivyo batekera twabamenyesha ko ikibazo catorewe inyishu kandi dufise ibikwiye ku buryo batazobura. Abahora biruka baja kubikura hanze y'igihugu turabamenyesha ko batazosubira kuvunika kubu tuvyikorera bihari made in Burundi kandi bikozwe n'amamashini nkayo nyene yakora ivyo bagenda gukura hanze y'igihugu. Akarusho dufise gusumba abandi nuko twebwe imashini zacu ziproduce ibintu byinshi mu mwanya mutoyi ku buryo mu mwanya mutoyi uwoza wese ni na quantité yose yifuza yoronka kandi mu mwanya mutoyi. Environmental Protectors Group ikabikora muri Quartier Industriel hafi ya Lycée Saint-Marc.